Inshuti namwe bakunzi bisamirize Impano FM turabaramukije twifuriza kumererwa neza aho muri hose aho muhereye hose nkuko mubibona muri kumwe na Aimable Niyibizi batazira Maître Assidu. Ndabipfurize rero kumererwa neza aho muri hose muvyo muherereyemwo muvyo muri kurakora. Urabona yuko akazuba kariko karaka, abandi bari ku mirimo itandukanye, bariko barabaza, bariko bararima, bariko baravomera. No musi rero nashimye yuko tuza kugira ico tuganiriye kubijanye n'uburimyi, kuko murazi yuko ibice birenga 95% vy'abanyagihugu babaye mu Burundi basanzwe batunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi. Nkaba rero nashimye yuko tuza kuganira hanini no musi kubijanye n'uburimyi. Muti mbega none vyogenda gute kugira ngo umuntu ashobore kurima muci? Biroroshe, urashobora kufise ahantu hashobora kubashika amazi, simpaka ngo ugume ubitse isi yawe uyirindirize yuko imvura izogwa, kandi ufise anashika amazi ashobora kuba ari mu mwaba, ashobora kuba ari ku musozi ishobora gukwega amazi akahashika. Rero vyogenda gute ashaka kuvomera hanyuma ukarima? Ariko ntiretse gukebura abantu usanga bariko baravomera imirima na cyane muri kino gihe cici, hamwe nabo usanga bariko barapoma. Utireye kuvomera vyogenda gute? Bisaba yuko kugira uvomere umurima wo muci, kuko haba hari izuba ryinshi, bisaba yuko uvomera kare cyane mu gatondo. Uvomereye ku mugoroba naho bigira ikimazi kurusha. Iyo uvomereye naho mu masaha yo kuzuba bituma ibiterwa bimwe bimwe usanga bifise imizi idakomeye. Isi nayo umaze gushirako ajya amazi wavomereye, isi izuba rimaze kwaka icishuha, wavomereza aca cika marike. Amaze gucika marike yagashuha aca turira imizi ya vya biterwa wavomereye. Ukasanga rero abantu mu gihe cici barimye kandi kubyishi mugabo umwimbo kacuba muke, bivuye kukiva bivanye n'ingene bafashe imirima yabo. Ni vyiza rero yuko ugomba kuvomera wozinduka kare cyane cyangwa ukaza ku mugoroba. Ku mugoroba bigira ikimazi kurusha. Kumaze kuvomera ku mugoroba igiterwa kirondera ivyo kijya mu ijoro, n'uco usanga rero kiriko kirabaho neza, kuko mu iryo joro ntazo bari riko riraka. Ushoboye kuvomera mu gatondo naza baka wamaze kuvayo. Cyo kimwe n'abapoma cyane mu iki gihe cici usanga heze ubukoko bushobora konona ibiterwa bimwe bimwe. Rero ubwo nabwo mu kubupoma naho nyene ni vyiza yuko uzinduka kare cyane gatondo zikagera uvuye mu murima uhejeje gupoma. Ati kubera iki? Iyo hamaze guca hakamara gukamuka bwa bukoko bwose buca buguruka, abo usanga bariko barapoma ku murango. Rero si vyiza kuko ivyo uri kurapoma yavyamaze kugenda. Ni vyiza yuko rero umugoroba ajya bwamaze kwira izuba ryagiye, bwa bukoko buca bugaruka muri vya biterwa kugira ngo vyonone. Ni vyiza ko naho nyene ushobora kuza ugapoma kugira ngo ubukoko uri kuragwanya uba ari bwo bushobora gupfa. Ego nibyo twovuga bijanye no gutera. Naho hariho abashobora kuza bakarima hama bakazana umwavu n'ifumberi bagashiramo bagatera hama bakaca bavomera. Nabo nyene twobahanura ugomba yuko uvomera umurima wawe wamaze gutera, vyiza nuko baza ukavomera isizi ikanywa neza, hama imaze kunwa ukacurindira hagakamuka kugira ngo habe habomvye ntihabe hajaga. Aho urashobora guca gutera imbuto zawe. Kubijanye n'imbuto nazo zibatugwa imivyaro, hariho abusanga ariko barabikora ku murango cyangwa mu gatondo, ariko impanuro nobaha nuko mwogerageza imivyaro yanyu mukayitera ku mugoroba, hanyuma ukeye mukavomera.